waremwe kugira ngo umere nk'impene, waremwe ube nk'inkoko. Kubera iki yakuremye uri umuntu aciye ubwenge. Nyene cyubahiro Mana mushobora byose, wewe nyene urukundo impuhwe n'ikigongwe, we wamuturinda n'ubukabu byagi hagati yacu, none nahazwe imyaka n'imyaka. Mfata ibyicaro. Nyakubahwa mwese mwitavye uru rubanza rwiza kuri umugoroba, duhereye cyane cyane mwebwe mwaje muserukira inzego nshingamateka na nkenguzamateka, umukuru w'inama nshingamateka n'umukuru w'inama nkenguzamateka turi kumwe ngaha, namwe mwaje muserukira urwego nshingwabikorwa rw'igihugu. Ndabona icegera cy'umukuru w'igihugu nyakubahwa umushikiranganje wa mbere n'abashikiranganje bari kumwe. Nyakubahwa mwaje muserukira urwego rw'ubutungane, aha tukaba tubona n'umukuru wa sentare ntayinyuzwa, nyakubahwa muhuza w'abarundi, nyakubahwa ndongozi murongoye abarundi bakorera mu bindi bihugu, nyakubahwa mwese mutandukanye abarundi mwaje muvuye mu bindi bihugu, na mwebwe basangwa umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye, banyakubahwa abanyesha makuru, nawe mwese muri ko muraturemeshereza igiteramo, umwe wese mu cyaro ciwe. Tugira amahoro, tugira amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu. Kuri umugoroba nta kindi cyatuzanye atari kunezeranwa namwe muri akanyamuneza kariko karerekana ikiri ku mutima w'abarundi. Turahimbawe cyane tubonye ko abarundi bamaze gushira mu muzirikanyi wabo imbona kazoza y'Uburundi, igihugu giteye imbere. Twaranezerejwe cyane no kumva ko habaye ihiganwa mu gihugu cyose kugira ngo turabe koko iryo jambo ryanyuze abarundi. None turahimbawe cyane, aco ituma nago bafata akanya shimire cyane mwebwe abarundi mukorera mu bindi bihugu, mwiyumviriye kuza gutera intege abarundi basangwa kugira ngo twese tugende twunze urunani mu iterambere, twunze urunani twese tugana imbona kazoza y'Uburundi, igihugu giteye imbere. Nagomba nsabe mumfashe dukomera amashi izi ndongozi zo mu barundi bakorera hanze. Iki gikorwa mwatunganije n'inama mumaze iminsi murimwo ndetse n'izindi nama mwari mumaze gukora biradutera intege. Biradutera intege kuko umurundi ari kure arinze yumva yuko nawe yotera agacumu k'ubumwe, muca mwumva uri ngaha wewe abamaze gutera intambwe ya kure. Turakenguruke rero abarundi mwese mukorera mu bindi bihugu byo hanze kuko mutibagira iwanyu. Ibi rero biradutera intege, biduha n'icigwa kuko duca tubona yuko iyo turiko turaja habona. Icambere tunezerwaho cyane nuko abarundi banezererewe aho bashitse, barahanezererewe. Nejo bundi ubu turamaze kubona ikiruta ikindi. Umuntu afise amahoro kurya babivuze n'umuhoro uramwa. Umuntu afise amahoro ariyumvira vyinshi, kuko iyo turiko turasubira inyuma turaba igituma Burundi butateye imbere, ingorane bwaciyemwo dusanga byose byavuye ku kubura amahoro. Abarundi barara ntibuca, ntiwashobora kwiyumvira imigambi ya hirya y'ejo mu gihe n'ubu nyene n'iri joro udashobora kuribamwo. Murazi ko hari harajindi imigani bavuga ngo amaraso y'umugabo n'amuraye mu nda.
umuntu akubwiye ibya hirya y'ejo ntiwamwumviriza. Muga kubera dufise amahoro, raba ingene ubu twiyumvira ejo. Emwe ndazi neza yuko uwo hirahira ubu akadusubiza inyuma bagira duhungabaniriza amahoro, sinzi ko yoronka haca, ntiyoronka haca, kuko turamaze kubona icyiza c'amahoro. Niwo mutahe ukomeye cyane. Umaze kuronka amahoro urikina amatavu, urakora ivyo ushaka bigakunda, atamutima uri mu mutwe, uriyumvira bigakunda, kuko nta kindi ubu kiba kiguhagaritse umutima. Iyi mbona kazoza twaba turonka umwanya wo kuguma tubisubiramwo. Simbona kazoza mukuru w'igihugu, nimbona kazoza y'igihugu cy'u Burundi, abubu n'abazoza. Nico gituma tunezerejwe no kumva ko ubu ubatakivuga ngo imbona kazoza mukuru w'igihugu, ni imbona kazoza yacu. Kugira ngo ugire imbona kazoza n'abasigaye inyuma batarabona iyo baja. Imbona kazoza ihera kuri wewe nyene muntu, wewe Murundi. Iyi mbona kazoza ihera kuri wewe nyene. Ubwo wewe urabona ingene uzoba umeze mu myaka iza, urahabona. Niba utarabibona, reka ndaguhe umuryango ucamwo. Baza wimvire ico waremewe. Aha kuri iyi si Imana yakuremeye iki? Waremewe iki? Waremwe kugira ngo umere nk'impene? Waremwe ube nk'inkoko? Kubera iki yakuremye uri umuntu aciye ubwenge, umuntu afise ubangutsi, afise inkomezi. Umaze kumenya ico waremewe, ucuvuga uti iyi si uko Imana yayinshize ko siko nzoyiva komeze. Ucutangura kuraba ico Imana yakuremeye, uraba impano yaguhaye uti iyi mpano ntegereza kwikoresha kugira ngo ngire ubuzima mbumuntu akwiye. Umwe wese ngara afise impano, nta numwe ariho ngo abeshweho n'uwundi, ariho kugira ngo twese duteranye impano zacu zose zitubere kimwe. Umwe wese arafise impano yiwe, ingabirane Imana yamuhaye. Nico gituma uyikoresha kugira ube wa muntu Imana yashatse ko aba kwisi. Rero umaze kuhabona, icambere nuko wiyemera ko hashoboye kuhashika. Uriyemera, ukemera ko bishoboka. Utemera ko bishoboka, ntibishoboka. Uravyemera, hamuvyemeye ugaheza ukarondera inzira ijayo. Aho ni ku muntu. Mbega uno munsi wewe wamaze kumenya ico Imana yakuremeye ikakurema ufise ubwenge? Uramaze kumenya yuko udakwiye kugaburirwa nk'inka mu ruhongore, ukwiye ahubwo kumenya ko nawe ushobora kwitunga ugatunga n'abandi? Wamaze kuvyemera ko bishoboka? Rondera inzira rero ijayo. Umaze kuhabona, ucuzana iyo mpano yawe, nanje zani yanje n'undi azani yiwe, duteranye, ariho duca dusenyera ku mugozi umwe. Abantu bari mu gihugu bamera kujya ku muzinga w'inzuki. Inzuki ziba mu muzinga, rumwe rwose rusohoka rugiye kurondera, rurondera ruzana, urundi rurondera ruzana, urundi rurondera ruzana. Impera n'imperuka tugasanga umuzinga wuzuye ubuki. No mu Burundi rero ntimurondere ngo nikindi, nuguteranya twese tugasenyera kuri uwo mugozi umwe, umwe akazana uwundi akazana uwundi akazana, hanyuma twese tugashira hamwe uwo mwimbu. None ko turabarundi, kubera iki ivyo tutarabishikako? Kubera iki tutarabishikako? Ntitwari bwirimbure. Ndibuka igihe twavuga imbona kazoza, tuvuga mu 2025, baratweretse iyo ndoto yuko Burundi butegeza kwa buteye imbere. Biha mu 2025, jewe ntanze intahe yiwanje, barabidusiguriye biranka ko vyinjira muri jewe. Abo twari kumwe barabizi, je navuze nti mu 2025 nta Burundi buzabumeze uko. Bose baratangara.
kugira imbona kazoza nuko wabonye umurindi uriko. Ico gihe navuze nti nimubanze munyereke umurindi abarundi bariko duce duharura duce turaba umwaka bazabashitse kuri ivyo bintu. Umuntu yicaye yoshika kumbona kazoza gute? Wicaye birizana birarondegwa. Iyo turiko turaga iminsi yose dutangura kunegura inyifato twari dufise muri iyo myaka iheze, kandi n'ubu haracari abagifise iyo nyifato, aho usanga hariho umuntu yasomye nabi muri Bibiliya. Nivyo mpora mvuga ngira ngo abarundi aho haheze twari twasomye nabi, ngo nimusabe muzoronka, Matayo 7:7, ngo nimusabe muzoronka. Twese ruca turicara ngo tuzoza turasaba ngo kandi tuzoronka. Mbego waguha wewe abikuye he? Ariko hari uwundi murongo wari mwiza wavuga uti gutanga bisumba guhabwa. None wotanga ivyo utagira, ivyo ugira utanga ubikura hehe? Biva mu gikorwa. Hariho imirongo yatumugaritse ngo umuntu ntatungwa n'indya gusa, ngo urapfa kwiyicarira ngo atungwa n'ijambo rivuye mu kanwa k'Imana. Ninde yabikubariye? Iyo yari ingendo mbi yatumye tuhahombera. Mugabo bateye imbere bo batavuga bati udakoze no kurya nturye. Uwo murongo barawugenderako, udakoze no kurya nturye. Gutanga bisumba guhabwa, ntegereza kurondera ivyo ntanga. Ivyo rero vyaratumugaritse, tumva yuko dushaka gutungwa n'ivyo dusavye, mu gihe abarundi bakera bo bari bazi ko amazi masabano atamara imvyiro, agatirano kaza imvura ihise. Aho kugira tuti natwe tugira ivy'iwacu duca tuguma dusamara. Hariho ibindi n'ubu bigisamaza abantu. Naryohewe cyane numvise yuko bariko bigisha imbona kazoza mu nkuru, kuko uyu muntu aguteye inkuru ntuyibagira. Amarigara ari mu bintu vyatumye tudatera imbere. Kwama turi mu marigara twicaye, amarigara icavamwo avamwo inkwezi y'akarongo, amarigara avamwo ubumaraya, amarigara avamwo akaboregwe, kunywa ibiyayuramutwe. Bari kwirigara bariko banywa urumogi. Abanywe urumogi rero urabona ubwenge buragenda, akizunguzugu kikamufata gushika hatahigira ubwenge. Batangura kwivuga amazina ngo vuta ndikuvute muvuta isiwe mujinga, ngo unisaidie nirogote gari kuyarara. Iyumvira kubwira urumogi unisaidie nirogote gari kuyarara. Bicaye kwirigara ngo urumogi nirumufashe ashobore gutora imodoka kwiyarara. Akicara inzara urazwa nyo urumogi nawe inzara ndayiciza, kuko niho baca abana basuma. Ngwire mirima yote ngwigeuke ugari, ngwire Tanganyika igeuke supu. Haiwezekane. Amarigara ni mabi. Bane ba mama, marigara ni mabi. Irigara rishaka kukubwira uri kuri urumogi ngwijya misozi go muri Bujumbura gaha ngwikiba ngwirobe ry'ubugari ngo tagaye kibe supu. Ivyo birabaho ngo nisaidie nirogote gari kuyarara. Ivyo nivyo vyatumye tudatera imbere. Nimurabe kuva dukwe amaboko mu mpuzu tukemera iyo tuja tugafata urugendo akanya gatoyi konyene. Muramaze kubona yuko urugendo ubu rufadika. Icambere turamaze kubona ivyamwa vy'Uburundi buteye imbere, turamaze kubikabakaba, turamaze kubona ko yukoze atawuri marimaho yarimye. Uno munsi ni cigwa tumaze kuronka. Turi ku rugendo rero. Ku rugendo uremera yuko atawurya ica atabiri yakuya. Abarundi dufise ikimenyetso c'ubutwari c'intare. Dutegereza kwigana intare. Intare ntigira ibiboze. Intare ikintu yifatiye yonyene ntibayiha.
iyo nyene itegeza kwihigira. Intare ntiyigera irya naho iba yishe igikoko, inyama yamaze kubora ntiyirya. Ifyisi nizo zirya inyama. No kwama twinagura. Intare kiya kimenyetso cyo kwama irya bishasha bitagashe, no kwinagura kugira ugumurondera ku munsi. Nta kurya ibigashe. Kurondera. Intare kagera karorero gakomeye. Kwinagura. Kirazira ko twebwe abarundi tugenda twikoreye umuzigo wa kahise. Ni haba kera twari binebwe, kirazira yuko no munsi uwo muzigo wa kahise utugendako. Twe turya bishasha. Dukeneye ukereye Burundi bushasha, tubwubake tugende twese turi kumwe, kandi turi kumwe twese birashoboka. Nico gituma dutegereza kwiyubura tukaba abandi barundi, ntitube wa murundi wa kera. Tuba umurundi wubu yemera yuko igihugu cy'u Burundi dushobora kugiteza imbere twebwe nyene tudaseze. Kwiyubura nimwamubona je no musi nkorana n'ugwaruka nuko maze kubona umutima mushasha, naje ndamaze kuba mushasha. Aha jewe ubu ndumujene kabisa. Abatama n'akazi kabo ntibandondere. Mu Gifaransa bavuga ko kisi frotte si pique, je ni frose ku bajene cyangwa umujene. Nico gituma jewe mfise umwizero w'u Burundi buteye imbere. Ndawufise. None ubonye nkujya mwana ivyiyumviro biriko bimuvamwo. Ntuzewe. Ahari wose birakuvuga ngo ntibishoboka. Yari ivyiyumviro twamaze guheba, ugwaruka gwamaze kuja mu bindi vyiyumviro. U Burundi buratunze, ntage umuntu azovuga ko adatunze. Igihugu gifise umutahe kiragitunze, umutahe turawufise. Ubwa mbere dufise igihugu ciza cyane, n'umutahe mwiza cyane, ni igihugu cyo nyene uko kiri ndatwa. Namandaba abanyamahanga baje muri Burundi, namwebwe barundi muvuye hanze murabizi ibihugu mubamwo niyo mushitse gahagene bigenda. Hirya yejo nakiriye abanyamerika bashika 29 muhira iwanje hajya navuke ugatumba. Baje kuturamutsa. Mu kajoro bavuze ngo bariko bahema ngo impwemu zivuye mu ijuru. Bonye nari babivuga. Hari hundi munyamahanga nari nakiriye nawe acambwira ngo ariko araraba Burundi imyaka hamaze. Atarabona neza ko igihe Imana yaremye isi ikarema ibindi bihugu byose ngo amaso yayo yose yarabi Burundi gusa. Nuwabibonye. Uburundi igihugu c'isezerano ryiza Imana yadusezeraniye, igihugu gitunze, igihugu gifise ubutare bwishi. Twebwe bikunda kudutega imitego, uza wumva ngo kugira dutere imbere ngo banze umpa amahera, kandi ayo mahera niyo turiko turaronde. Aha muri diaspora hariho abahinga bakomeye ndabahamagaye ntingo ngaha dukore, ngo uzompemba ngahe, kandi ariyo tugiye turondere. Ayo mahera umbwira ndaguhemba niyo tugira turondere. Reka rero tubaze tuyarondere hanyuma tuze tuyahembwe twayarondeye. Mugabo dushaka guhera ku mahera aho guhera ku gikorwa. Uno munsi rero duhindura iyo ngendo, tubanze tumenye ko twitanga. Urutete rwa sinapi rudapfuye ngo ruje mu kuzimu ntirumera, ariko iyo rumeze ruva mu giti kinini cyane n'inyoni zo kwisize zakarikako. Ni kubera ikino n'u Burundi tutobumeza. Burundi bwarafunywe ntibwapfuye. Tumeze rero gushikaho isi yose izoza kwarika muri iki giti cy'u Burundi. Nanezerewe cyane bamaze kucapura Uburundi igihugu giteye imbere. Hariho babiri nabonye muri bajya bacapuye, jewe nanje ndumucapuziga. Ntimwambwiye ngo ncapure iyo je narahiganwe naje mu mahiganwa atari make kandi naronka agashimwe. Narahiganwe cyane gihe twari mu bihe turiko turarondera ubumwe bw'abarundi. Ndazi ko nagiye muri iryo higanwa, nahiganwe byinshi, ubona imbona kazoza. Kugira ubona imbona kazoza no kubufise nimboneza imbere yawe zikwereka. Ico gihe kubera utari dufise imboneza, je nari nzi yuko umuntu ateye imbere ari mwarimu gusa. Ncacapura jewe ndi mwarimu afise ikinga. Mu mwaka wa 2000 twari turi mu 77. Nkacavona ko mu 2000 nzoba ndi mwarimu afise ikiga ngo niyo mbona kazoza yaje. Kubera iki
imbere yanje ntawarari yanyereka ati utegereza kuzoba ufise V8 muri 2000 iyo haba baca batwerekanya twaca tubibona bajya abantu bacapuye nawe ukuyemwo amashusho abiri nshaka tuzoyateranya muce mumpera nimero zanyu protokole yanje hariho wacapuye bariko baraba Burundi 2040-2060 bamwe bari bakwegaye bafise idarapo babona Burundi hari imbere hari umunywa amazi bace bateranya n'ijya foto yaba iya mbere hajya bariko bararaba duce dushirayo burya Burundi bajya bariko bagende baraba burya Burundi burya bwa ijya gicapu cyabaye ca mbere mwibonye babicapuye babiri muca mumenya hajya imbere muca mucapura kiya gicapu cyabaye ca mbere gushikaho tuzogira monima duce twerekana iyo turiko turaja mu 2050 tuzoca turaba ko tutarashikaye dufise igicapu cyaho muze muce munyegera ndabereka ingere tubitekenika ko jewe nanje ndumucapuzi kandi murumva ko nabaze kuvyumva tugende tuharaba hamwe umwe wese azarabona ugeze hehe usigaje iki uno munsi hariho abarundi kuva mu 2020 gushika uno munsi bamaze gushika mu 2060 umwe wese ugiti ciwe bariho none abo bashitseyo baca bakora iki mwibaza ko baca bicara nababwiyeho kizira kurya ivyo kurya bigashe ubwo murondera ku munsi no kuvuga urya murundi yamaze gushikayo aca asubira inyuma akwege mugenzi we nivyo bita gusenyera ku mugozi umwe aca asubira inyuma nuvuga bo waramaze kubaka inzu yawe nziza none amahera wubakishije irya nzu uyakoresha iki kuguma yaronka no kuvuga iki ucugira ishirahamwe ihinguriro kugira ngo ucuha akazi bamwe bagenza bari inyuma nabo baduge nkuba nta wicara ngo narahashitse twese tuguma dukora nta nomwe akwiye guhagarara ikindi ntagire uzo kwiyumvira ko azotera imbere ari muri kiya cita ama service yiha abantu bafise amahera none ko muri ko mushaka kuba abashoferi muzotwara abandi bazokwipakiza kandi batagira amahera bazokwipakiza gute batagira amahera ushaka kuba umunyezamu w'umutunzi none atabatunzi bahari bazoguha akazi kameze guturarira iki no kuvuga yuko ama service uha service abafise amahera iyo batafise amahera nta na kimwe kivamwe tubanze rero turondere ayo mahera ubutunzi tureme ubutunzi création de richesse kurema ubutunzi no kumenya guhera kuco twe twitubusa mugabo atari ubusa imbere y'Imana kuko Imana araduhaye ibikomeye vyose ivyo rero mwita ko ari ubusa reka tubivyaze kugira ngo tuvyare ubutunzi ufashe inyovu kayirima ikimbuka ibiraya uburemye ubutunzi uko bijya biraya ntivyahoraho mu mwaka uza hasubira kuva ibindi biraya mu mwaka ukurikira ibindi biraya mu mwaka ukurikira ca wumva umaze imyaka 5 uri kurarema itunga riba ryaduze dufise ubutare ugwaruka narubwiye yuko tugira dutangure tuje mu gisata cy'ubutare aho bukera ndafise abahinga bariko barabikora neza ugwaruka rwose mwe muritegura baba engineer bizi vy'ubutare nimwe mugiye kuja imbere gukomanda abimvyi twese dutunge twese nta numwe shaka ko adatunga hari ababajije kibazo ngo none ngo mbegwa ashaka yuko abarundi bose ngo babatunzi ego cyane nshaka ko abarundi bose babatunzi gute nuko abarundi twese tuvira hasi rimwe atanu mwasigaye inyuma nta musezi dukeneye twese turi kumwe tuzokora ejo nzoronka mwanya uko tuganira nawo muri diaspora kuko namaze kubona ko mwamaze kuva hasi tuzoronka umwanya wo kuyaga turabe neza ingene tugira urunani turabaho tunaniriwe tuharabe tunaniriwe he kuko umutahe tuza tuwufise ibibazo bibahaze naravyumvise bimwe aha rero turafise za ndongozi zitabona yo zija ubu dukeneye indongozi mboneza nico gituma ubu mwaka wa 2025 muzobona impinduka nyinshi muri iki gihugu cy'u Burundi turiko turondera gusa indongozi mboneza abantu bahinduke muzobona abantu bahinduka mubabona utuni wa wundi
bazohinduka kuko ni twebwe nyene tuzohinduka, nta wundi azoza. Tuzohindura igihugu, twihindure na twebwe tube abandi. Hamwe indongozi ari yerekana inzira n'igikorwa giteza gukorwa kugira twese dutunge, umwe wese ku mpano yiwe tuzishire hamwe. Uno munsi ndabwire ko izo ndongozi twaratanguye kuzigisha. No kuvuga yuko aha jewe nk'ubu ndimwo bibiri. Hariho umuntu yitwa Neva. Umuntu yitwa Neva ategerezwa gukora kugira ngo nawe yihe atawumuhaye. Uwo rero nico kimwe na Karaveri, nico kimwe na Renata, nico kimwe na Kabudesiya, twese umwe wese ateza kwerekana icyo akora. Ndanezerewe cyane kuko muranyunguye mu mutahe. Hajya zijya nka muce muza kunyishuza inyuma y'imyaka 2 muzosanga nagujije 3 kuko nta kuja kwicara. Ubu nta kwicara, najewe sinicara, ndarima ndora kuko narabonye ingene umuntu arema ubutunzi. Hanyuma rero ncamja ku kindi gisata cimboneza. Imboneza irerekana iti wewe uvuze ku Kenya iyo ukora iki nticari gukunda. Nico ituma naciye nja hamwe n'izindi mboneza turiyumvira ico twogira twokwereka abarundi bokora. Hariho abarundi nabwiye nti urukwavu go tumutunga. Bamwe batangura kuntwenga ngo sungura. Ngo Neva nawe ivyazanye. Uno munsi hariho abagiye mu bukwavu araba miliyoneri. Hariho abagiye mu burimyi bw'ikizinu. Uno munsi bafise amamiliyoni. Nuvuga yuko ibisata ari byinshi. Jewe rero ico nkora kugira ntimuvuye ngo ndabahenda, nca ndabikora mbonye mpovye acavuga nte muhungu ahabirasi. Mugabo nzabona undi avuze ngo hajya bigize nabi ngiyo tugira uko. Niho rero rya runani mubona shaka abakuru n'abato twese tugira urunani duhanurana. Iyo ugira uko je nagize uko twese duteranirije hamwe Uburundi mu myaka itarenga 5 muzobona ari kindi gihugu atari cya gihugu mubona uno munsi. None rero reka tugire irya shusho tuze turimanike hose abagenda baribona kugira ngo umwe wese acamenya ahageze. None rero kuri umugoroba ndabakengurukiye cyane cyane shimire izi ndongozi zirongoye ibisata bitandukanye byo mu gihugu, barongoye inzego, byerekana ko mu mutima baramaze kwinjira muri iryo barabara ry'imbona kazoza. Ndabakengurukiye cyane kubona mufata umwanya wo kwicarana n'abandi barundi tukaja hamwe tubona ingene tuganiranira iyo tuja. Ndabakengurukiye cyane mwebwe ndongozi mwaje kwifatanya natwe, ndabasabe mu bakomera amashi. Ndabakengurukiye rero na mwebwe barundi, mbe burya ngo hitwa ishwi, ngo abarundi bishwi, hariya ishwi. Ndabakengurukiye cyane kuko muriko muradutera intege, mwebwe muri aho mubona ko bishoboka. Hariho abari ngaha baguma bavuga ngo ntibishoboka. Ingo rero tugumane namwe muze muratwereka birashoboka. Umunyamerika twarabonye ingene yateye imbere, twarabonye ingene umushinwa yateye imbere, twarabonye ingene umufaransa yateye imbere, twarabonye Bangladesh ingene yateye imbere, Singapore twarabonye ingene yateye imbere. Na mu Burundi ntabuye riri mu mugongo kuko ivyo batanguje natwe turabifise. Ivyo tuzoyibwirwa na mwebwe muzodushingira intahe. Muze muratembera hajya mu mitumba muvuka muhabwa muti birashoboka. Aha mwankoreye iciza gikomeye cyane kubona diaspora muza mukabwira abarundi muti Uburundi buteye imbere birashoboka. None heraba ni mwebwe mutangwe mobilisation. Nico gituma ndabashimiye cyane iyi mobilisation mwatanguye yo kwereka abarundi ko bishoboka. Iyo ari genda bivuze avango yabimenyeye. Mugarimwe mu bivuze acavuga ujya avuye hahandi yarabibonye birashoboka. Rero tangura mugume tuhemere iyo tuja natwe twiyemere kandi twumve ko tuzohashika. Umutahi Imana arawuduhaye, hasigaye yuko tutangura gufata inzira. None rero ndabakengurukiye cyane kuri umugoroba. Imana ibahezagire.